ndabasuhuje mbahaye ikaze kuri Chabi Esport. Amahoro y'Imana abane namwe abo muri bice bitandukanye, mukomeze kugira icyumweru cyiza ndetse na weekend nziza, mwenjoyinga ukwezi kwa 11 tubura iminsi mikeya n'ukwezi kumwe kugira ngo umwaka ujyeho akadomo. Premier League yagarutse nyuma yo kuva mu mikino itandukanye ya international break. Burudani ni nyinshi ku bibuga bitandukanye. Duhere muri Premier League, mu ijoro ryatambutse ku munsi wo kwa gatandatu, ikipe ya Manchester City yakinaga n'ikipe ya Tottenham Hotspur ku kibuga cya Manchester City aho bita Etihad Stadium. Umutoza Pep Guardiola nyuma yo kongera amasezerano y'imyaka 2 izamugeza mu mwaka wa 2027 yakiraga ikipe ya Tottenham Hotspur, imwe mu makipe amugora, banabanza kwerekana Ballon d'Or yatwawe n'umukinnyi Rodri ukina mu kibuga hagati mu ikipe ya Manchester City. Ikipe ya Tottenham Hotspur yabarebeye ibitego 4 ku busa. Ikipe ya Manchester City iba imaze imikino 5 yikurikiranya itsindwa mu marushanwa yose, n'ubwa mbere bibayeho muri kariyeri ya Pep Guardiola. Uyu mugabo akaba yumiwe cyane, yabuze n'icyo atangaza nyuma yo kongera amasezerano. Ikipe ya Tottenham Hotspur yaje kuba imwakira imukubita ibitego 4 ku busa mu rugo iwabo. Ikipe ya Manchester City yaherukaga kuba agahigo kayo kakoye ko imikino 52 kaherukaga mu mwaka wa 2022 ubwo yatsindwaga n'ikipe ya Brentford ibitego 2-1, gakowe n'ikipe ya Tottenham Hotspur. Bari bamaze imikino 52 yose badatsindwa mu rugo, bivuze ko bakuwe akagahigo n'ikipe ya Tottenham Hotspur bakubise ibitego 4 ku busa mu buryo busuzuguritse. Ku munsi w'ejo ntabwo ari umukino wabaye gusa muri Premier League. Ikipe ya Chelsea nayo yaje gutsinda ikipe ya Leicester City. Umutoza Enzo Maresca wahoze muri ikipe atsinda ikipe yahozemo kuri King Power Stadium ibitego 2 ku busa, igitego cya Jackson ndetse n'igitego cya Fernandes, vice capitaine w'ikipe ya Chelsea. Naho ikipe ya Arsenal ku mugoroba ku isaha y'isa 11 ikipe ya Arsenal yatsinze ibitego 3 ku busa ku kibuga cyayo Emirates Stadium. Itsinda ikipe ya Nottingham Forest banganyaga amanota 19 kuri 19. Igitego cya Bukayo Saka, Thomas Partey na Ethan Nwaneri batsinda ibitego 3 ku busa. Arsenal itikwiza amanota 22 muri Premier League, ikahita ifata n'umwanya wa 4 nyuma ikipe ya Chelsea yari yatsinze n'ubundi banganya ibintu byose, banganya ibitego bazigamye n'amanota muri rusange, ikaba imwe iri ku mwanya wa 3 indi iri ku mwanya wa 4. Ikipe ya Arsenal amateka yakozwe muri uyu mukino nuko yamaze imikino 2000 itsinda muri Premier League, yujuje imikino 2 itsinda, ndetse Ethan Nwaneri aba umukinnyi muto ku myaka ya 17, aba umukinnyi muto ya nyuma ya 2004 umukinnyi witwa Cesc Fabregas wari watsinze igitego ari muto cyane muri Premier League. Kugeza kuri ubu ngubu ikipe ya Liverpool iracyaziyoboye n'amanota 28, nubwo ifite umukino kuri uyu munsi ribuze kuba ikina, ifite amanota 28 mu mikino 11. Ikipe ya Manchester City nubwo imaze imikino 3 idatsinda muri Premier League ifite amanota 23 ku mwanya wa 2, Chelsea ku mwanya wa 3 n'amanota 22, Arsenal ku mwanya wa 4 n'amanota 22. Ikipe ya Brighton nayo ifite amanota 22 ndetse n'ibitego 5 izigamye. Ikipe ya Tottenham Hotspur yatsinze ikipe ya Man City iri ku mwanya wa 6 n'amanota 19. Naho mu gihugu cy'Ubutaliyani muri La Liga Santander, ikipe ya FC Barcelona yarayinganyije ibitego 2-2 yongeza gutakaza amanota 3. Kuri ubu ngubu Yabonye yacyuye inota rimwe itigira amanota 38, ikurikiwe n'ikipe ya Atletico Madrid yakiriye ku mugoroba washize. Umukinnyi Rafinha uri on top, uri on fire, yatsinze igitego muri mukino. Lewandowski nayo yongera gutsinda igitego, ni mu gihe baje kuba bishyurwa banganya ibitego 2-2 mu mukino waranze. Umukinnyi wa Robert Lewandowski uyu mugabo mu mikino 20 amaze gukina muri iyi sezo, umukino ujyaye kuri 18 amaze gukina muri iyi sezo, amaze kugira gutsinda ibitego 20 muri competition zitandukanye. Naho muri La Liga yonyine by'umwihariko amaze gutsinda ibitego 15 mu mikino 14 amaze gukina muri La Liga Santander. Nubutse ko uyu mukinnyi yari yagize akavune mu mikino ya international break, yaje kuba anagaruka atsinda igitego muri uyu mukino.
naho ikipe ya Atletico Madrid nayo ikomeje kugenda isatira ikipe ya FC Barcelona yaraye nayo itsinze umukino wayo itsinda ikipe ya Deportivo Alavés ibitego 2-1. Ibitego byatsinzwe na Griezmann ukomeje kugenda atsinda ibitego byinshi mu ikipe ya Atletico Madrid, akomeje kongera ibitego afitemo uyu mukinnyi waje kuba atsindira ikipe bikarangira itsinze ibitego 2-1. Ikipe ya Atletico Madrid ikafata umwanya wa kabiri mu gihe Real Madrid itarakina umukino ifite kuri uyu munsi ribuze kubakina n'ikipe ya Leganés ikaba ifite umukino kuri uyu munsi mu gikipe ya Atletico Madrid ifite amanota 29, mu gikipe ya Real Madrid iri gushaka kura ko yakongera ikisubiza umwanya wa kabiri ifite amanota 27. naho mu gihugu cy'Ubutaliyani imikino itandukanye y'aba ikipe ya Juventus de Turin yanganyije n'ikipe ya AC Milan, naho ikipe ya Inter de Milan itsinda ibitego 5 ku busa byose. Ikipe ya Atalanta nayo itsinda ibitego 3 byose kuri kimwe. Nuko byaje kurangira ikipe ya Atalanta ifashe umwanya wa mbere n'amanota 28, ikipe ya Inter de Milan nayo n'amanota 28, amanota barayanganya, difference ni igitego kimwe. Ni mu ikipe ya Napoli iri buze gukina kuri uyu munsi, iramutse itsinze yaza kwita yisubiza umwanya wa mbere dore ko yahita igira amanota 29. Mu gihugu cy'Ubudage muri Bundesliga ikipe ya Bayern Munich yatsinze ibitego 3 ku busa ku munsi wa gatanu, iba ikipe ya yongera amahirwe yongera yo kuba yatwara iyi shampiyona dore ko yujuje amanota 29, mu gihe iyikurikiye ifite amanota 23 bahita Eintracht Frankfurt. Ikipe kandi yongeraga Harry Kane kongera ibitego dore ko yari yatsinze ibitego 3 muri uyu mukino, yongera gukomeza kuyobora abatsinze ibitego byinshi no kongera ibitego byinshi afite muri Bundesliga no kongera ashiraho uduhigo twinshi dutandukanye. Ni mu gihe kuri uyu munsi mu gihugu cy'Ubwongereza imikino iri bukomeze, ikipe ya Manchester United ribuze ko bakina n'ikipe ya Ipswich Town ku isaha 12:30 ku mugoroba. Ikipe ikaba ibuze kuba ikina umukino wa mbere w'umutoza Ruben Amorim, ribuze kuba akina umukino we wa mbere bamubaje ku mutoza Sir Alex Ferguson, ndetse n'ibyo bavuga ko awe atandukanye na Sir Alex Ferguson, ibihe bye yabibayemo ubu ngubu ni ibihe bitandukanye, ni approach itandukanye n'imikino itandukanye, akaba amwubaha nk'umulegendary, nk'umuntu wagize icyo akora mu ikipe ya Manchester United, umugabo uri kwitegura umukino we wa mbere muri Premier League ndetse no mu ikipe ya Manchester United muri rusange. Naho ikipe ya Liverpool The Cops iri ku mwanya wa mbere iyoboye Premier League, iribuze kuba ikina umukino wayo n'ikipe ya Southampton, irabagiye gusura The Saints abatagatifu ku kibuga St Mary's, iribuze kuba yagiye kuba ibasura ngirebe ko yatsinda umukino ikomeze gusiga amakipe ayikurikiye dore ko ikipe ikurikiye ari Manchester City n'amanota 23, nta kipe nimwe yayarenza. Kuri ubu ngubu itsinze yahita igira amanota 31. naho umutoza wita Javier Mascherano uyu wahoze akina ikipe ya FC Barcelona, uyu mugabo akaba kuri ubu ngubu ari umunya-Argentine watozaga ikipe y'abatarengeje imyaka 23 ya Olympique, yamaze kuba ahabwa amasezerano n'ikipe ya Inter Miami y'umukinnyi Lionel Andres Messi ndetse na Luis Suarez n'abandi batandukanye. Uyu mugabo akaba yamaze kuba asinyamo igihe cy'imyaka igera kuri 3, akaba agiye kubatoza ikipe ya Inter Miami, yamaze no kuba isezerwa muri shampiyona dore ko bakina knockout, bakaba bafite ikiruhuko cy'amezi 4. Mwakoze kujya kuri Chabi Sport, mukomeze kugerwa na weekend. Hasta la vista, shalom shalom.